je nshaka kuvuga gato par rapport à l'événement yabaye yari kubera ngaha Montreal canke Ottawa ahari hose muri Canada nari kuryoherwa cyane kuko ni ikintu nifuje gose ko mba ndi entouré y'abantu twumva ibintu kumwe kuko kenshi nabejeje nk'umuntu w'umusaza mais j'étais pas folle et puis navuga ati un jour Imana izokora miracle et voilà biraba je nakirijwe muri Minevam muri 2004 nkirizwa muri église yaba saint abantu bose barabagororotsi ba Bonne murabazi nabayeme n'inganza aberanda hama ndayishitsemo ndabiraba ndavuga ko abantu bose araberanda ngaha none kumega na place mfise kuko abantu bose baraberanda abantu bose baratravailla fort kugira ngo baba bakunzi ba Kristo iyo karite nta mufise cyane yo gushiramwe effort ku kintu ngo ncike donc soit ça passe au jewe rero numva umenga nta kibanza afise mugi ikintu kimwe nari mfise umupasteur ambwira urafise ikibanza Pasteur Charles Karori sinzi ko mu munsi gahomera misoze tuvugana ndiko ndamubwira ni je birananira niki naco nshoboye agacambira ngo bivuge buhoro grâce ngo gaturi bamwe ngo haturi babiri ngo haturi babiri ngo kandi nukuri abandi bantu bagiye muri 3 jours sec ni jewe 18h nariko ndajugumira kwayo ugiye mu ndogo wanje ngo akajura gasanga ngo kandi ngo je nayibabwiye ko atavyo nshoboye ngo mugabo urumva yari tellement sincère yari vrai akankundisha Imana akambwira ati Grace nukuri wewe uzoza uko nyene umeze ata effort ni mushiramo bizokunda aho bizokundira nkacambike nimugura abona abana ngo bajya bareke ngo bajya barabishoboye ngo Imana ishimwe ngo rero ngo je nawe tutarabishobora mbwa nibaza ko yambesha ashaka nkume ngo je nawe tutarabishobora ngo tuzorindira gushika aho bizokunda mukugiye imbere y'abajama n'abandi ba pasteur ukumva ko baravuga mu ndimi ibintu byashushe hama je ndiga technique yo kuba umugenzi w'Imana ama façon misi yose ndiko ndasenga nabwira Imana je na birebi ndagukunda n'umutima wanje wose hama uri umuntu umwe ashobora kunahura niyo ntavuze canke niyo navuze rero jewe ikintu nshaka je veux juste que tu sois mon ami ivyo bindi birebire je ntavyo mbona mugabo aussi uje muri église iyo stress warayiviva parce que tu voulais être comme les autres kandi nukuri ntibigirisha bari buzuye urukundo rutagira uko rungana muguri kumwe nabo nukuri ico cyaho urumva ko kikumotako ugacuvuga nangire gute Ange Michel muri 2010 arantumira twarasenganye mu myaka yose arantumira yambwiye ati Grace udoze non nari umugenzi wanje yitwa Jean carambwira ngo gra uzoze turafise prière samedi y'ibintu vya gutya na gutya Ange yigisha nozigene yanshashije abantu no yashaka kuja kumumviriza ngo yarahindutse nyanje yahindutse yari je turamana je ndamwumva ukuvuga njwa nihonye n'ijya groupe yanje ntayerekwa ni please acambye ngo wira ngo urapfa kuza candagenda iyo samedi aravuga ngo Yesu arabakunda nukuri uko mumeze ndavuga none amasasi yo yagiye byagenze gute ndagenda ndamwumviriza ndamwegera sanga yarabaye uwundi muntu muga iyo samedi c'était en 2010 sishaka kubabwira ijambo ryose nibaza ko yavuze narashitse muira iraba eko ya yindi iteye ubwoba je nari umuntu iyo nkoze ikintu jewe sini pardona ndashobora no kwikubita panda 20 ans mugabo uri hanze ushobora kwibaza ko ndi umafutiste mugabo iryo kosa nkoze ndashobora kugikubita toute ma vie byari byaranse ko nibabarira
muga kuva uwo munsi 2010 nzofa ndavyibagiye ari muri février. Une fois dans l'histoire ndumva yuko je fais partie de cette église, je fais partie ya famille y'Imana. C'était la première fois dans ma vie kubera ko numvise ubutumwa bwiza, et pourtant nagiye muri église kuva muri 2004. Numva umenga nta kibanza mfise, ndatangura kuza ndaparticipa mu activité nkumviriza ama enseignement. Rero numva umenga jewe sindi capable yo kwigisha, ndavuga njero ndafise technique, ndafise abagenzi banje benshi bataramenya ubutumwa bwiza kandi bari mu ma église kandi bo bararushe plus que moi ko jewe ndi mu extraverti, ndabivuga ndavuga ikinaco nshoboye iki sindakiboka ko kuno muga abandi barasufra, ukayibonera muri stress bariko barabamwe bagira amasambla, mugabo on était tous fatigués. Ndavuga rero jewe nzora nkoresha ibikorane, hama ivyo bikorane ne invite ababizi kubivuga babivuge je ndabifinance, nabamagara bayive uravyuka kumutanga, ndagirisha igikorane ndahamagara abajene benshi, abajene benshi barakira ubuntu, barakizwa nukuri. Après ngaho basigaye baranyandikira message ambwira ati Grace nakijijwe, nambwira surtout aho twigana ntiwora kijijwe, ninarinzi ngo imyaka yose narakubona wewe wari modèle ngo kare ngo j'étais fatigué nari stressé ukunuko, akakubwira ibintu bitondekanishije ukavuga ati comment se fait-il ko dushobora kuruhira muri église none? Et pourtant jewe sinari muri église bantraumatiza, jewe nari umushusho wa tout le monde muri église iwacu. Pasteur yaramfinisha, aba évangéliste, abatama bishengero, twebwe twakuriye muri église badukunda pour de vrai. Twebwe iyo stress abantu bose baruhishwa n'abakozi b'Imana, twe ntayo tuzi muri Minevame. Twe turabashusho baba pasteur bacu na urumva baraduproteja, baraguha amafaranga tout. Ils étaient là. Naho wakora ibiki mu manza zose baba ari ngaho. Urumva sinovuga ko ari abakozi b'Imana banduhishije, non, mais wewe wenyene warumva ko atakibanza ufise, kuko par rapport ico wiyatanda ku Mana, ico ushaka ko wowe wikorera par force, hama ntucike ico kintu kaje kigutera stress, ugacumva ko atakiplace ufise. Ndagirirwa amahirwe ndabanture aba bajene ba Ange ba Krista ba Yves bande, ndabohoka ku buryo ntashobora kubabwira. 2012 ndaronse visa nje ngaha, pasiteri bavuze ariko baravuga ibi n'ibiki bariko baravuga ibi je ko nabihevye hariya ntibikunda ntivyumvikana, kuko iyo langage sinkitahura. Mugabo kubera ko nashaka guparticipa muri église navuga ati il faut ko nterana na bene data, malgré yuko ndahantu aho message zitari zimwe, aba bantu barizera Imana nanje ndayizera, mugabo ni dufise ama croyance amwe, mugabo ndashaka gufeza partie famille. Mugabo ndababwire umaze kwakira ubwo butumwa bwiza, erega ntufunga umunwa, umuntu aravuga ugasanga uvuze ibindi agaca abwira mbe urasaza, kandi pameshama uwo muntu ntabakwanka, ahubwo aba yumva yuko warasubiye inyuma wewe ukuntu, mugabo tutigeze tubimenya. Ugaca usanga hariyo iyo confrontation, hari uko kuntu kutatahurana. Nashitse nga muri août, ndabwiye muri 4 mois nari maze kwambara etikete za couleur zose, kubera yuko mvuga ati oyi ikisi ndacemera, mugabo novuga ko j'étais jeune aussi, nari mfise iyo maturité na langage yo kugira ngo menye ama phrase sélectionna nayo na sélectionna kugira ngo nanje mbe soft envers yabo. Urumva nakisohora brum kikaca kibasanzaza bagaca banyiruka inyuma ya bagira banyica mugasabana babi barakundana, mugabo nyene urumva nuko ibyo bintu bibiri byamabiko biragongana. Jewe igituma nahagurutse kuvuga si nuko muri décembre 2012 natangiye kuruha, ndatangura kuremerwa, ndatangura kumva ko je suis seule, ndi jenyene, ni hehe cette fois-ci bajya abantu bose twama turi kumwe dusengana, mama bariko baravuga ubutumwa bwiza bose siho bari, ifo ko mbanya mwigendako. Ndibuka ko nagize 7 jours nari narabihevye ibintu byo kujena no kugira iki, mbwa narumvise umenga ndashaka kuja mu kibanza ca jenyene,
aho numva ishaka kuvugana n'Imana ndayibwira ibindemereye umutima kandi ndasenga ndabwira Imana nukuri iyi message warambwiriye ubuntu bwo kuyumva ndazi carico ndazi iyo navuye ndazi yongeze mais je me sens tellement seule et je vais être entourée abantu tuvuga ururimi rumwe ndagushaka nkakujye nigeze kuvuga ko nkeneye kuba umugenzi wanje cette fois-ci j'ai besoin vraiment de toi urondera umuntu anyigisha undonderera abagenzi undonderera iki mugabo ungenderere ndakeneye kungenderera parce que ndumva ko ndiko ndaba épuisé ukuntu ntariko ndatahura muri mars 2013 ndagira indoto nagize indoto iyi ndoto nagize ni ibintu turiko turabamwo ngaha ngira indoto Ange Michel yaje Ange Michel ari muri Afrika ngira indoto Ange Michel urampermeta kubivuga merci iyo ndoto nagize reka ndayivuge urumva habaye umenga hahejeje kuvuga inzamba hahejeje kuvuga inzamba hama abantu bamwe bariko bariruka abandi bariko hari akajagari amazi ariko aratwara abantu amabus ariko aragira ibintu bidashoboka hama mbona umuntu ahagaze hejuru mugamenga ajyamye ku bicu acarambwira ngo urabona ko uri ahantu hari safe ndambwira oui jemeze neza ivyo bintu byose abantu bose bariko baranyagara jewe nari nyuma jewe nari nga ivyo bintu byose bari ku mpande jemeze neza arambwira ngo urabona ibintu byose biriko biraba ndambwira yego ngo urabe inyuma yawe ndahindukira abantu bariko baratwagwa n'amazi muganga abona ari abantu tuzinanye nkabona umenga n'abantu bahagaze pour d'ouvrir mugabo bariko baratwagwa abandi hari urababona ngo ngo wiyumvira ko waho hantu uhagaze atamuntu numwe yifuza utifuriza ko nabo nyene bohagera bagahagarara ku isi yumye bari à l'aise batariko barasunikwa niyo mifunda ndayuza nkuko uri à l'aise umva ukuri safe kubera iki wumva yuko utavyifuriza abandi ndambwira yego ndabivyifuriza mugabo j'ai pas les moyens yo kubikora je aussi ndumuvuga butumwa shinze umu evangeliste je ndumu Kristo ambye uri mu Kristo mugabo tu peux partager le message à ta façon nibikenewe ko wewe umera nka Ange nibikenewe ko umera nkande nibikenewe ko umera nka Yves mais je un permesse vyukuri tukagendana pour de vrai ndakumakinga sure yuko abari around you bazo feeling ce que tu as reçu. Ange yaraje muri iyo ndoto yaraje aje kugira igikorane mugabo Ange urabizi agize igikorane haza abantu bashushe bagize iki mais il était tellement simple yambaye amagodas n'agakoti na t-shirt umenga ni jeans n'abandi bantu sindayibuka neza amadetail yose muga turi muri simplicité indite y'ubwoba ata bintu byo gukoma induru amafishe ngo abantu baze ngo ibiki mugabo aho hantu hari présence y'Imana muri simplicité iteye ubwoba iyo ndoto nayironse muri 2013 après naronse dindi nyinshi nagenda ze mu partage mu nyuma jewe Imana yarangendereye Imana iranyihishurira nabaye muri présence y'Imana muri kino gihugu aho ninjira ahantu hose abantu bose baroseva la grâce narinze no kubasengera nagize abagenzi bahinduka bararonka ubuntu pas kubera ko je nabo babwiye parce que j'ai pas vraiment les mots appropriés zo gutuma umuntu aba transformé mugalo gusharinga notre vie la vie de tous les jours mu bakolege banje bo ku kazi mu bantu mba hafi ku kazi hari abantu benshi bahindutse si nkunda kuja mu madetail ngo mvuge ubuzima bw'abandi ngo uyitwahuye bica bigenda gute mugabo ico Kristo yansezeraniye koko we ari muri jewe kandi je nemera kuguma mba transforme abantu bari around yanje bashobora kuhoseva iyo grâce nabo nyene ni kintu mbamwo gushika uno munsi
Dieu m'a transformé. Dieu a transformé mon mari. Kinamashima Imana. Iyo ndiko ndavuga ubuntu, je mfise umuwado, ntiyitwa umuwado. Ingorane zose abapaha bahura nazo z'abaado, je ntazonze. Et à chaque fois ndamuravye mvuga ça c'est la grâce. Razi hari ubuntu Imana ikugirira muri chaque détail de ta vie. Apana ngo isezerano rishi isezerano rya kiramira, ubuntu bwa vrai. Aho ubu buzima ushobora gusufra mu mubiri, mugabo ton esprit est tranquille. Aho ingwara ishobora kugukubita ukumva ko asigaye akantu kangana gutya utaye, mais t'as même pas peur parce qu'il te dit jewe ndagumbiriwe n'umuntu muri ubu buzima canke mu bundi I am okay. Ndashima Imana ko yambohoye kanshikana ahantu ubuntu natahuye atari ubwa confrontation, aruko ari amahoro, ari racines ziri bien arrosées, aho numva ko umuntu wese igihe ciwe nicagera azogirirwa iryo neza nagiriwe. Imana ibahe umugisha.